Burya hari ibintu byinshi bituma abakristo benshi bananirwa kwikorera imisaraba yabo, ariko byose byugaraniye muri bino bibiri bikurikira kandi bigabuye mu mice ibiri itandukanye. Umuce wa mbere, imbere yo gukizwa. Imbere yo gukizwa benshi bihutira imigisha n'ibitangaza bumva biri mu gakiza, bakibagira cyane bakirengagiza imibabaro irimo. Abo baratambuka intambuko bakabatizwa, urugendo rw'agakiza bakarutangura. Bya byiza n'ibitangaza bihutira iyo batabibonye, ahubwo bakabona intambara n'amarushwa gusa, bimwe batigera bashira ku mutima ko bishobora kubamwo. Benshi muri bo umusaraba bawuta hasi bakananirwa. Umuce wa kabiri, inyuma yo gukizwa. Inyuma yo gukizwa benshi biratira rya jambo ngo Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya yobande. Iri bakagishimira cyane gose, umva nakigijwe, Imana iri mu ruhande rwanje, ninde yongwanya? Imana dufashe cyane. Ariko bakibagira rya rindi naryo rivuga ngo musenge ibihe byose kandi musengere muri mwemu iminsi yanyu yose yo gusenga. Imana dufashe cyane. Rero kuko benshi batarakizwa bananirwa bagatambukisha ibamfungira ngo habutambukisha ukuryo, bagatambura nabi mu kwinjira mu gakiza, bakinjira nabi kuko bashize umutima ku ruhande rumwe, ntibaraba impande zose. Mu gakiza harimo umunezero, ariko kandi harimo n'umubabaro. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo sinzanywe no gutera amahoro mu isi atari intambara. Ati nta mahoro nzanye mu isi, ahubwo nzanye intambara. Imana dufashe cyane. Nje guteranya umwana na se, umukazana na inabukwe, nicyo kinzanye. Hari icyo Yesu Kristo yagombye gusobanura hano. Rero benshi mu gukizwa bumva harimo ubugingo budashira, tuzoba mu ijuru mu munezero no mu mahoro, ukibagira yuko ushika mu ijuru ubanje guca mu isi, kandi mu isi ushobora kwatimbira gatoyi, kandi ukiri mu isi uzokoma mu ntambara. Ibi rero kuko batabishira ku mutima, bashira umutima ku munezero gusa uri mu gakiza. Urumva muri Yesu dukizwa indwara, muri Yesu turamuguruka, muri Yesu turonka imigisha, muri Yesu turonka promotion, muri Yesu turubahishwa. Bakihutira ibyo byonyine gusa, bakibagira yuko muri Yesu harimo kugeragezwa, muri Yesu twangwa, muri Yesu dusuzugurwa, muri Yesu turemenanirizwa. Urabyumva? Imana dufashe cyane. Mwene data suzuma urabe mbega iby'agakiza kawe byaje gute. Aho ni mu ntango, imbere yuko binjira mu gakiza. Bamaze gushika mu gakiza rero naho bakaca bumva menga rero bumva ni full protection, amasaha 80 ku munsi, iminsi 7 mu ndwi, amezi 12 mu mwaka. Urumva ni full protection umwanya wose. Imana muri kano kanyumva nakijijwe, Imana iri mu ruhande rwanje, nta wongwanya ariho. Oya suko Satani yubahutse Yesu amaze iminsi 40 mu masengesho, akamubaka akaja kumugerageza. Mbega wowe n'ukwisonzesha utanisonzesha, Satani yakugeza gute? Cyangwa iyo wisonzesheje kumara igice gusa cy'umunsi n'iminsi 2 cyangwa 3 udashobora kuyimara utajya utanywa, mbega nawe byogenda gute? Satani aduhiga ijoro n'umurango, utirate uburinzi bw'Imana, ahubwo nawe umenye icyo Imana igusaba kugira ngo uburinzi bwayo buze kuri wewe. Nababwira abakristo ngo musuzume neza kandi murimbure. Nta muntu yofata inzu itarimo n'ubutunzi na bukeya ngo arondere imbwa n'abazamu ngo bayirarire. Inzu nta butunzi burimo, abazamu biki? Nimba ugomba uburinzi bw'Imana, girira ikibazo Imana. Nimba ugomba ku bwami bw'Imana buguhe imfashanyo, girira ikibazo ubwami bw'Imana. None Imana izana abamarayika ba Mikaheli mama wanje, ideploye legion, abamarayika n'abamarayika baze bakurarire wewe atanakimwe ukora mu rusengero, atakibazo nakimumariye ubwami bw'Imana. Urumva? No mu rusengero shikanwa ntutanga. Bamagaye bikorwa ku rusengero ntibitanga gukoresha n'amaboko kumurengera ngo nta mafaranga yishikana ufisi. Urabyumva? Bavuze nzo gusengera abagoye ntunahari ntuboneka. Nta murimo n'umwe ukora mu rusengero, nturirimba, ntuvuga ubutumwa, ntunasenga, ntibugara imiryango, ntunatarika n'intebe nguzunguruze, ntunakubura, ntunakoropa. Witwa umukristo mugabo nta gikorwa na kimwe mu rusengero ukora. None Imana ikirungi ku burinzi kuri wowe, ikurarira ijoro n'umurango atacuyimari. Hariho icyo bita imigenderanire.
twebwe turi abana b'Imana, Imana idata wa twese. Mu rugo rw'Imana rero ni muri umwana w'ikigaba uzotandukana cyane gose n'umwana agamburuka. Ariko kandi mwibuke neza ko mu bana mu rugo harimo abana baba bari mu rugo n'abana b'ibyangazi. Nimba warangaye ukava mu rugo rwase ukagenda, umenya neza yuko uburinzi bwawe wowe umwana w'icangazi buva kuri so butangana na bwa burinzi bw'umwana ari mu rugo. Bigereranywa n'inkoko ifise ubuswi. Nimba inkoko ifise ubuswi 9, ubwo 9 bwose bukagumana na nyina, agaca kaje gatora gaswi ari uko nyina yaneshejwe. Mugabe nyina imanza guhangana n'agaca bwa buswi bwose kuko buri kumwe na nyina, irabukikira mu mababa ikabugwanira. Mugabo nimba haragaswi kazubariye mu bikoko hariya no mu bishishwa no mu bindi hariya, ubundi 8 bukabana na nyina, mugabo ko kamwe kagasigara inyuma, ikiyabu kiraza kikagakwega na nyina ntinabimenya, agaca karaza nyina yumva agaswi kabira kaza kari mu nzara, nta kundi ndiri buguruke ngugasange hejuru. Ibi biba ku nkoko. Mbega kumbana nayo bimeze gute? Gereranya urabura za kumenyesha. Yesu adufashe cyane. None rero bene data ndabaye kaze mu kiganiro cyacu ijambo ry'umunsi. Kuri mwe bari ryambere tubana, jewe ngitunganya nkongera nkanagishikiriza nitwa Iradi ndiho kubgayo, ndi mwene so mugakiza. Kumbure navuze byinshi mu ntangamarara y'iki kigwa cy'uno munsi, ndaza gusoma amajambo y'Imana ngo bitangira insobanuro comme reference kugira ngo hatabamwo uwiyumvira yuko aribyo nifone nakuye mu mutwe. Yesu Kristo adufashe cyane. Turasoma kandi ibitabo bigera kuri 3, igitabo cy'Abaroma, Abanyefeso, turangirize muri Yakobo, twumva ico Imana ivugana nacu mu ijambo ryayo. Kaze cyane dusome. Abaroma igice cya 8 ku murongo wa 31 bonyene havuga ngo urukundo rw'Imana. Ko bimeze bityo tuvuge iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Rino jambo riragoye kuko hano nta nakatuzo mbona bashize ko hinge ndahasome kubiri gutandukanye wumve. Ndasubira muko nasomye bwa mbere. Ko bimeze bityo tuvuge iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya yoba nde? Ndarisoma ukundi. Ko bimeze bityo tuvuge iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Imana idufashe cyane. Uko ndasonye kubiri gutandukanye ndaza kubasigura kubiri gutandukanye, ariko ndakubwira ico bisobanuranye zina icagombye kuvuga kuri uno murongo canke ico twotahura nk'ikigwa twebwe abagomba guca ubwenge no kumenya. Yesu akomera umugisha cyane. Turasoma mu Banyefeso igice cya 6 ku murongo wa 18, naho harayandi majambo y'Imana twishimikiza. Abanyefeso igice cya 6 ku murongo wa 18 havuga ngo musengere muri mwemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubibere maso mukobeje rwose, musengera bera bose. Dusenga Imana. Urakoze uhoraho kubwazino mbabazi utugiriye kuri uno munsi n'ubu buntu buhebuje utugiriye, kandi iri jambo ndagomba ngo mu izina rya Kristo Yesu ugigisha abantu batahura igikwiriye n'ikibere. Nimba ari uwakijijwe atabiteguye neza, umushoboze Mana gutahura igikwiriye, kuko gusubira inyuma nguve mu gakiza nabwo ari amahitamwo mabi. Hama mu izina rya Yesu Kristo kuwijajaye mwami atariko arakora igisabwa, akishimira ngo hari uburinzi buvuye wawe, nawe ntakore igikwiriye, umutahuza icyo asabwa nk'umwana mu rugo, kandi ngo wacunguje amaraso y'igiciro, nawe atacu yatanze ngo acungugwe, ariko yibuke ko hari igiciro kinini gose cyatanzwe kugira ngo we acungugwe. Hari umwana wawe w'ikinege watanze. Nuko rero ndagomba Mana ngutahuze buri muntu wese igikwiriye n'ikibereye, kandi ukimushoboze. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizera, amen. Navuze byinshi mu ntangamarara y'iki kigwa cy'uno munsi. Amajambo y'Imana ndiko ndasoma ndayaca ko ndengana, kuko nzi neza ko mwatahuye ibitari biki. Ano majambo no kuyasoma gusa ngo musobanukirwe ibyo natanguye mvuga byinshi icyo bisobanura. Hajya mu Baroma ndahavuga ko gatoyi kuko navuze ngo nahasomye kubiri gutandukanye. Ahambere havuze ngo bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya yoba nde? Aha kabiri nasomye ngo bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya yoba nde?
rero bobo abantu bafise ibyo biratira cyane mu gakiza bavuga ngo bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya yobande. Urumva Imana isanzwe iri mu ruhande rwacu, kuko Imana iri mu ruhande rwacu ntawo tugwanya. Mugabo niba ugomba guca ubwenge usinangire kuriringo bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu. Iyo ibyago bije bigatubirana n'Imana ihagaze mu ruhande rwacu, uwo tugwanya yobande. Koko Imana iragomba kwamana nacu, koko Imana iragomba ko iba mu ruhande rwacu, birayihimbara. Mugabo si bose Imana iri mu ruhande rwabo, n'abiyita ko bakijijwe si bose Imana iri mu ruhande rwabo. Kubera iki? Imana ivuga ngo nkunda bankunda kandi abandondera bose bazombona. Niba rero udakunda Imana, sinuva ngo nawe ngo ntigukunda, ndaba ndakivuze nabi, mugabo harakabaza kuri wewe. Kandi niba utarondera Imana, sinuva ngo nawe ngo ntikurondera, kuko Imana ni nyempuhwe n'inyarukundo, ariko kandi harakabaza kuri wewe. Mugabo umenye neza yuko uko Imana igukunda kandi utayikunda bitandukanye n'uko Imana ikunda abayikunda. Kandi umenye neza uko Imana yitaba abayihamagara atari ko yitaba wewe niba utayihamagara. Imana idufashe cyane. Rero Imana iba hafi y'abayambaza. Niba utayambaza ntabwo ishobora kuba hafi yawe. Ivuga ngo mpamagara nzitaba, icyo yitaba utayihamagaye. Ivuga ngo ntabaza nzo gutabara. Urumva ikikoranye ingabo izo gutabara utayitabaje. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo kumugororotsi Imana yiyerekana nk'igororotsi, ku munyembabazi Imana yiyerekana nk'inyembabazi, kudadika yiyerekana nk'idadika. Mbega urumuki ukaba urudadika, Imana uzokwa muyibona nk'idadika nyene. Babandi baba bidogera Imana ngo cyane ubone ngo yamboye iki, yaguhoye iki, nawe wihoye iki nyene. Imana dufashe cyane. Rero suzuma urabe, nurame unga nguri mu gakiza ngo Imana iri mu ruhande rwawe. Oya, Imana iba mu ruhande rw'abayambaza. Kandi Pawulo avuga ngo musenge ibihe byose kandi musengere muri mwemu mu bihe byanyu byose byo gusenga. Nibyo warakijijwe, mugabo haro Satana guhiga. Niyo mpamvu Petero yavuze ngo mugwanye Satani mu kwizera mushikamye. Pawulo nawe abirangiriza ko niba urangiza gushikama mu kwizera usenge kandi ubudasiba. Niyo mara kubana iryo shaka ryo gusenga ubudasiba, utera intambuko yo gusengera muri mwemu mu bihe byawe byose byo gusenga. Iki cyo gusengera muri mwemu naregeze kukigisha ko mu biganiro bishize. Gusengera muri mwemu ni gusenga usaba gusenga uhwanya n'ubugombe bw'Imana, kandi ushobora gusengera muri mwemu udafise mwemu. Iki nacyo n'ikindi kigo kumbure cyundi munsi. Mugabo aho nimpagaze naha ushikame mu kwizera kandi usenga ubudasiba, kugira ngo utabaza Imana nayo igutabare, wiyegereze Imana nayo ikwegere. Niryo ryajambo ry'Imana turirangirize ko riri muri Yakobo. Yakobo igice cya 4:8 indanzi z'amajambere avuga ngo ntiducudike n'isi, ngo nuko mugambukire Imana ariko murwanye wa murwanizi nawe azobahunga. Mwiyegereze Imana nayo izobegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, yemwe b'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Aho ngombye guhagarara naha, rwanya Satani azoguhunga, iyegereze Imana izokwegera. Ano majambo aragaragaza neza inshingano za buri mukristo wese. Satani ntazoguhunga utamugwanisha. Mugwanye rero hababone kuguhunga. N'Imana nizokwegera utabanje kuyiyegereza wewe. Iyegereza Imana hama nayo ikwegere. Kandi Satani tumugwanya mu kwihangana no mu kugororoka. Ukihangana ntukora icyaha ukamugororotse. Imana nayo tuyiyegereza mu kuyisenga no mu kwama dukora ibyigomba. Iziro nizo nshingano zawe. Ihangane kandi ugororoke, Satani azoguhunga. Senga Imana kandi ukora ibyigomba, Imana nayo izokwegera. Ariko nimba wijajara gusumba ngo uri mu gakiza ngo Imana irakurinda, ngo bisanzwe Imana iri mu ruhande rwawe ngo kugwanya yobande, Satana azoza kuyore muri uko gusinzira no muri uko kuraramanga, uzokwisanga mu byaha. Benshi baracumura bagatangara, ugasanga wadukanye urutusi mwisinzi y'abantu uri umuririmbyi, ugasanga unyoye inzoga kandi uri umusenzi,
ugasanga uguye mu cyaha cy'ubusambanyi kandi uri umuntu w'Imana, kuko warijajaye wiyumvira ngo byose biruzuye, wibagira inshingano zawe. Ba maso, kuko Satani aguhiga ijoro n'umurango kandi agusumbya ingomezi. Yego Imana ikugwanira isumbya ingomezi Satani, mugabo mbega uruwo kugwanirwa n'Imana, ba mu mwanya wo kugwanirwa n'Imana, ukora iby'Imana igomba kugira ngo nayo ibone koko uko uyifitiye ikimazi. Gutyo uburinzi bwayo buzobana nawe n'ubutabazi bwayo buzoba kuri wewe, kuko ukora iby'Imana igomba kandi uyifitiye ikimazi, ukagira n'ikimazi ubwami bwayo. Imana dufashe cyane. Ego ikigo cy'uno munsi nacyo kigarukiye hano. Ku munsi ukurikira tuzokwiga ku ngaruka mbi y'abananiwe kwihanganira umusaraba, twige no ku mpera y'abashoboye kwihangana. Mbega unaniwe kwihanganira umusaraba akawuta hasi, ibimushikira n'ibihe? Mbega ushoboye kwihangana gushika ku iherezo, ibimushika ko n'ibihe? Kugira ngo kumbure bigire icyo bitwigishije, Kristo Yesu akumbera umugisha. Nuko nshuti za Kristo, iri niryo jambo ry'Imana nari mfise nsangira namwe kuri uno munsi. Mwebwe mwese mwadukurikiranye, Uhoraho Imana abahezagire cyane. Hama woba utari bwakire agakiza ukifuza kwakira agakiza, canke woba wari warakiriye agakiza ariko mu nyuma ugasubira inyuma mu byaha, mugabo inyuma yo kumva ijambo ry'Imana ukifuza kugaruka kuri Kristo Yesu, nyandikira kuri WhatsApp yanje guteranya 255 9948883260. Izi nizo nimero zanje za WhatsApp, unyandikire kugira ngo mbigufashemwo. Niba ugomba kwakira agakiza cyangwa ugomba gutunganya ubugingo ngo ugaruke kuri Kristo Yesu, tuzobigufashamwo. Eka nawe we ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza ukifuza ko buzokoma bugushikira ukabusangira nacyo, unyandikire kuri izo nimero. Ibisigaye ndushiza kubahamagarira bene data kwihana no kureka ibyaha, muhindukire kandi mugororoke kuko iminsi ari mibi cyane. Ibisigaye murushirize kandi kudusengera. Musengere cyo nk'umukozi w'Imana muri kino gikorwa, munasengere kandi na kino gikorwa ngo Uhoraho Imana rushize kukizigama no kugishigikira mu nzira zose zishoboka. Kandi turabashimira namwebwe mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ry'umunsi buriko burabafasha bikomeye cyane gose mu by'imwemu, mu busabikanye n'abandi mufise contact zabo no mu yandi magroupe yose ya WhatsApp murimwo. Uhoraho Imana azobibahezagirira nimwabikora mu bikunzi. Tuzokomeza kumusukurikira naho butaha, muzigamwe cyane.